ikindi rero Ngabirano yari afise yisangije kandi nibaza ko atari ya bose. Adolphe ntuzumubwira ivy'amoko, ntuhirahira uzumubwira ivy'amoko. Nitemwanyaje turiko turatanga ngaha iwiwe ikintu c'amacakubiri, yaba ay'ubwoko, yaba ay'intara, yaba ay'amadini, ivyo ntubimushireko. Abantu imbere yiwe bose bari abantu, bose barangana. Kandi uje kumutura ikibazo bimwe vyeze biriko bitera bihera. Ejo bundi bavuga ko kanaka n'igipinga, iwiwe nta muntu n'umwe yatinya ngo n'igipinga, ngo ntamwegera, yaramuhamagara ati ngwino tuvugane, bakavugana. Kandi yahava amwumvishije ibitari bike. Yarafise ingabirano zidasanzwe. Jesi ndabahisha ngaha nimba hariho ico ngirako no mu kazi nkuru no munsi, ndafise ivyo navomye muri Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Ico rero notanga rero nk'ubuhamya iragiye adusigiye, n'iryo ragi ry'uko twese twokwiyumvanamwo nk'abarundi, tukiyumvanamwo nk'abavukana, kandi tukamenya yuko iki gihugu nimba uno munsi kiraho kigeze uno munsi kirafise abakiguze. Ngarutse rero ku bya Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, bazinduka bamugandagura, naramurondeye umunsi wose ndamubura. Ndahamagara abo bagendana ndamubaza ati ari he ushika, we naramuhamagara akambwira ngo reka ndakubarira. Hama mu nyuma ndabona yuko bugira bwire, nca mpamagara abo bari kumati umbonera ari he, cyarabwira ati numubwire reka nze. Cyaragena sanga ari mwirigara, abo bari kumwe bose bahaza ugwagwa, haje wabona abantu. Hanyuma ndamuhamagara kuja ku ruhande ndamubwira ivyo nagira ndamubwire. Hanyuma ndamubaza mbe ko mbona abandi bahaze butanyoye no kubera iki. Aca nyishura ngo bijya bitanywa mu gatondo ngo bibaza ko mfa kuborerwa. Umunsi nazoga yanyoye, nazoga rikaramwa, abandi bose bari bahaze. Umwanya wahize yitaba telefone, aca dusanga aho twari twicaye muri iryo rikara, twari kumwe n'abantu benshi. Aca tubwira ngo iyi telefone nayiheruka kera, ngo uyu muntu yaheruka kumpamagara, ngo twaheruka kuvugana mu 1993. Nagiye kubimenya mu nyuma rero ndabibwiwe na nyiricubahiro Nyakwigendera Nkurunziza, ati yari rya mbere mu buzima bwanje bwose numva Adolphe ambwira ko hari telefone yamuteye amakenga. Arabimbarira, ahejeje kubimbarira ndamubwira ati ivyo arabitwarira, twaje kwitabira telefone. Abansi rero, abansi b'intsinzi y'u Burundi bariho, mugabo gikomeye n'ikihe nuko twese tugumana dufatanye mu nda kugira abo bansi tubagwanirize hamwe. Ikindi notanga ko nk'impanuro mwiragi Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yadusigiye, kirazira kureka kumviriza umuntu ngo ni mutoyi, kuko n'abantu batoyi nabo nyine barafite ibyo bahanura. Nico gituma wamusangana abantu b'ivyubahiro, ahandi ukamusangana abantu bato, hose yakura mu ivyiyumviro. Nkasaba rero yuko Imana yari yaramuduhaye yoshiramwe umuzirikanyi mu gwaruka cyane rero muri iki gihugu cacu, kugira by'ukuri izo ngabirano Imana yari yaramuhaye hagira abandi iziremeramwo, kugira by'ukuri bazohagararire ivy'iki gihugu cacu.
abanyagishubi baramuzi yaduze igishubi muri kampanye vyananiranye byose byaca bitonda sinovuga byinshi rero uwovuga ibyiwe ntavyo yomara nagira ngarukirize ngaha murakoze.